murakoze tuje mu bushikiranganje ujeje kwivuna abansi Patiri Noel yabajije ati muherutse gutangaza ko abasirikare bari muri Kongo bifashe neza ati ariko tukabona umugwi ugwanya leta ya Kongo ugumutera intambwe aho maze gufata n'uturere wegereza imbibe z'u Burundi ati none abarundi bo kwizera iki bifate gute murakoze General de Brigade Baratuza Gaspard nkaba mvugira ubushikiranganje bwo kwibuna abansi no kwitaha abahoze ku rugamba ku kibazo Patiri Jean Noel yabajije kijanye n'ibivugwa mu gihugu ca Republika hari n'intwaro musangi ya Kongo n'umugwi M23 nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka ingabo zacu zifashe neza zarungitswe muri ico gihugu kandi yuko abarundi atabwoba bogira bandanye imirimo yabo ibisigaye abijejwe barabibona kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi kuko si mu Burundi uriko urakorera ntihagire usubira kugira ubwoba rero abijejwe barabibona mubandanye ibikorwa vya minsi yose kandi muri kanoye gusa kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwowe mwibaza akaba uwundi rero ntihamusubire gusamara musamazwa n'ibiko birabera muri Kongo. Ikibazo ca mbere cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu kijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Murakoze ntangure ndabashimire kuri ico kibazo mwadushikirije. Ico kibazo si kibazo cuno munsi. Ikibazo kimaze igihe kandi icatumye imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi itosekara sibanga. Nta mumwe no munsi atazi igituma. Mwabajije muti rero hati hoba hariho ibiganiro ariko mu kiganiro nyinshi yaremesheje yoba yavuze yo kumenga nta bihari canke biratakaza icizere ahubwo iyo mwobaza muti ivyo biganiro kuvaho vyakabereye kuki bidahera canke kuki inyishu itaboneka umwumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda umunsi u Rwanda rwashatse gushitsa ivyo gwemeye uwo munsi imigenderanire zoca isubira imere neza ivyishitsa nibiki murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba retabara umugwi ari wo wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 umugwi ari umaze guhekura uburundi n'abarundi incuro zidaharugwa umugwi ubaye neza ku gataka ku Rwanda kandi ushigikiwe na leta y'u Rwanda ibiganiro byatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'u Burundi wenyene ubwiwe bikiba abaza ati mbe u Rwanda n'u Burundi twofiki ko turi bihugu bibanyi u Burundi ni igihugu camye gishira imbere inzira y'amahoro ni igihugu camye gishira imbere gutora inyishu biciye mu mwumvikano no mu biganiro nta na rimwe u Burundi bwigeze bushira imbere intambara none ko inkozi y'ikibi ikoze ikibi mu Rwanda igahungira mu Burundi kw'inzego z'u Burundi zibashikiriza igihugu c'u Rwanda habuze iki kugira igihugu c'u Rwanda gidushikirize izo nkozi z'ikibi zahekuye u Burundi ivyo kumbure nivyerekana yuko ico gihugu coba gifise ibigambi mibi ku gihugu cacu c'u Burundi ariko twabaza tuti none Burundi bwakigize iki uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu ciyushikanye mu Burundi yene icubahiro amaze kubivuga inciro nyinshi mu biganiro byinshi twamaze kubishikiriza nuno munsi nyene bo bashikiriza umupaka woca wugurwa ubwo nyene umupaka uzokugururwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugagwa
rero mu gihe u Rwanda rwaba rusavye ibiganiro leta y'u Burundi iriteguye yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana Urundi rero buriteguye yuko rushikanye ivyo ico gihugu cemeye kigatanga izo nkozi z'ikibi uwo mutwe umugwi w'iterabwoba retabara uwo mugwi wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ubutegetsi bwatowe nabe n'igihugu imigenderanire izosubira irame bisigura rero yuko imigenderanire ihari canke umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bihagaze ku gihugu c'u Rwanda u Burundi ni igihugu c'amahoro igihugu kibana neza n'ibihugu bibanyi vyose nta na rimwe igihugu c'u Burundi cigeze gishamirana n'igihugu na kimwe kandi ntibizopfa vyarabaye ariko hariho igihugu kigerageza kutuhekura cariko gitegura imigambi mibi Burundi nabwo buritegura bugahagarara bugakingira abene gihugu ngira ngo rero nk'uko mutangiye mubikurikirana igisirikare cy'u Burundi gitangaza ko gikomeje guha isomo abarwanyi ba M23 ndetse rero abavugizi barimo n'umuvugizi wa perezida bongeye gutangaza ko rwose imipaka yo itazigera ifungurwa ngizafungurwa ruko abo bita inkozi z'ibibi bari hano mu gihugu cy'u Rwanda bifatanya na Red Tabara ruko u Rwanda rwemeye kubatanga ariko kandi ndagira ngo nkomoze kubijyanye n'ibyo uyu muvugizi w'igisirikare yavuze cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko hari abandi bantu bashobora kubatera ni mu bihe bitandukanye bakunze kuvuga ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi ndetse ejo bundi mu kiganiro na BBC perezida ubwe w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi yongeye kubikomozaho avuga ko u Rwanda rushaka kumutera runyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu muvugizi rero n'ubundi yashakaga gukomoza ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo busa nyine n'ubuziguye agaragaza ko nyine u Rwanda rushaka kubatera runyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati rero ntabwo mugomba gukomeza kugira ubwoba bwa M23 ahubwo mugomba gutangira gutekereza ku bandi bantu bashobora kudutera. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aherutse kwemerera BBC ko ingabo z'iki gihugu n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gutsindwa mu rugamba agaragaza ko ariko ibyo bidakwiye kubazwa abarundi ati M23 rero ikomeje kwigarurira uduce twinshi ibyo ngibyo ntabwo bigomba kubazwa twebwe kuko twebwe turumufasha. Ndayishimiye yavuze ko mu masezerano y'ubufatanye mu kurwanya M23 u Burundi ngo bwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kanama 2023 byumvikanye ko abanyekongo aribo rero bazagira uruhare runini muri iyi ntambara. Yagize ati twebwe rero turi mu masezerano yo gufatanya mu by'umutekano ariko twagiye gufasha igikorwa nyamukuru ni iki gisirikare cya Kongo twagiyeyo abasirikare bake cyane nibo bagiyeyo bo gufasha kuko rero abandi dukeneye ko bakomeza kurinda umutekano w'igihugu abandi rero bari mu bundi butumwa butandukanye. Kuva rero muri Mutarama ubwo Brigadier General Baratuza yatangazaga ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 yafashe ibice bitandukanye birimo umujyi wa Sake, Minova, Goma ndetse na Bukavu. Ingabo z'u Burundi zatangiriye uru rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zarasunitswe kugeza ubwo kuri ubu ngubu zagejejwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ku ruhande rwa Uvira ariko kandi nk'uko mubikurikiye barakivuga ibigwi bavuga ko batsinze urugamba banagaruka rero kubijyanye n'imipaka bemeza ko yo itazigera ifungurwa mu gihe cyose ngibyo basabye igihugu cy'u Rwanda u Rwanda rutarabishyira mu bikorwa byose rero bakabikurikiye haba umuvuru irambuye ahangaha nashakaga kugaragaza ko igihugu yashatse kuvuga mu buryo bwo guhishahisha cyangwa se abandi bantu yavuze ko bashobora kubatera mu buryo bwo guhishahisha berutse kwemezwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka kumutera kinyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe kandi Ndayishimiye wemeje ko nibamutera banyuze aho ngaho ko nawe yiteguye gusubiza anyuze mu Kirundo ngo dore ko ari hafi cyane ya Kigali nk'uko n'ubundi rero twabikurikiranye muri icyo kiganiro cya BBC. Ngayo nguko rero ngibyo iby'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda turakomeza n'ubundi kubikurikiranira hafi
dore ko Burundi bwo bukomeje kugenda butangaza amagambo agaragaza ko bagize ubwoba cyangwa se ko bafite ubwoba bw'intambara n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero niyo mpamvu rero natwe tuzakomeza kugenda tuba hafi yabyo tunabibagerezaho ku gihe. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, mwibuka kudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi, ari nako mukanda like, subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana 5 kuri 5.